bana nk'ubu nka Edison umunsi yagize mariage abaganga bazomube hafi kweke Edison mu penegoti urumva ntarayijya kupfa baho rero umunsi yagize mariage rijya joro ya mbere jora beneza nakwamireyo ntakwamireyo Edison wavyumvisa kuko urumva utarayijya hari igihe uvuga ati umunsi wa mbere nyene ibi ni biki ari agapeti karaho ka Elwa muri Primusique ryabaye wa gatatu naragapambaniye kandi barabaye amaya nta no kumbwira ati ngo ndahugurire na energy niyo mpamvu rero no munsi umuririmbye mubwiye ati wewe peti dukora ivyunguka bana nka ka Elwa kansanze inbox Primusique iba uno munsi iba c'était le 25 donc ayandiki Primusique iba le 31 le 30 isigaje imisi 5 namubwiye ati je ibintu ngoma ndagukorera ibintu mugabo ntuzobora muri batatu sinamubwiye ko azoba wa mbere uzoba muri batatu ngo mwanya wari muto ntivyari byo kunegosia ngo niba buwa gatatu ngo uzomaye mugabo urumva naramukoreye umuti yego aba muri batatu ntama ntiyibuka oya je twahuriye ku mutwenzi ijya wa munsi nyene kaga peti karirimba yani ku mutwenzi akabwira ati peti n'uburi barabaye inoti ngo barayaduhaye yazana ingwane z'umuryango numva nakingwara bashire ko rega nakwamiye mwijipo ngwa mukino kukivamo biri kunanira bari bampaye gasopo kubikunda mukubikora ni wigerera magamba barirare gutumye panika anytime bavuzanje ziraza kuvunika babarira naye nejo nzogaruka ku speed nzoguspa kubura umwuka ku speed nzogu bakubura umwuka nacakirimo sinamututse sinagize ikintu na kimwe gusa ndamwanka biri muri wowe ndamwanka baba bazi ndamwanka I hate you kare kwankwa n'umunyoni Isaac TV sawa bakunzi ba Isaac TV Sali abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose aho muherereye kuba bukeye mwaramutse kuba bwije mwiriwe cyane so ndibaze muramaze kumenya na Flavia agarutse kandi kuri micro za Isaac TV umunsi murabona yuko nje fise ba invité uyu muramuzi cyane gose kandi muramuzi ari president tuvuga ati ni president iyo niyo ngwane yigize gushikira roriro aragenda ahantu muri show ngo baramuzi bamuvumbagariza imbere y'umuryango ngo fyete tuvuga ati ni president abantu bose baba batuzi wewe ndatakuzi SIMBIZI urasara mu mutwe ndatakuzi yaba banze amabanje amande ni barabara so wamaze kumubona ni SIMBIZI basema vumba ndiyo ndabazaniye n'umupeti wanje twa Teddy ari kumwe n'umuhungu we ngaha muhungu wanje twa Teddy Smith Teddy Smith Teddy Smith ni umwana yakwamiye mu ijipo yakwamiye mu ijipo yego gute rero imubazi ngene yakwamiye mu ijipo Teddy Smith ni sawa yego ni sawa twabonye ngahanye SIMBIZI avuze ngo umuhungu wiwe sinzi yakwamiye mu ijipo dushobora kudusigura ku kuntu ngo wakwamiye mu ijipo biba bisiguye iki gukwamira mu ijipo ndibaza twese turayizi sasa rero hari ibintu bibiri mu ijipo iyo uguyemo swatura uravayo cyangwa ugakwamirayo kagumayo bivana rero niyo jipo uguyemo uye mu ijipo y'ikibamba ucukwamirayo ko bimeze ucugumayo kwamirayo si ukugumayo ukwama bisigura mu kintu ciza uherayo hariho agatipe kagize mariage sivyo umunsi wa mbere gaca karapfa agize mariage uwo munsi umva ntibwari umva ngene vyagenze story ngene yagenze wana bino bintu ubaho utarayijya okay uravyumva sasa rero
umunsi wa mbere cyane nka Pentecote bana nk'ubu nka Edison umunsi yagize mariage abaganga bazomube hafi kweke Edison mu Pentecote urumva ntarayijya kupfa baho rero umunsi yagize mariage rijya joro ya mbere jora beneza nakwamireyo ntakwamireyo Edison wavyumvisa kuko urumva utarayijya hari igihe uvuga ati umunsi wa mbere ngere ibi ni biki hari igihe okay vamos SIMBIZI bravo ari umunsi wa mbere umuntu afashwe n'umuyaga ngo kumva urawe yasohotse yiruka hanze ari gusa kwibarabara batu nibiki cyabaye kumbe nibiyamara kwanza azo mnazanga idufite imyaka nambere 42 oh my god rero bazumaze karande tanu musi numwe acakutanira data bwa rero igihe akanze ukarondeza umukondo razosi ushugwara umukondo razosi okay urero yakwamiye mu ijipo rero yakwamiye kwiki gukwamira mu ijipo rero nteye gupfuma kwamira mu ipantaro mu ikabutura mu ikanzu bedete niyo yasanze ivyunguka wayi gukwamira mu ijipo ari ivyunguka sasa none Alvin Smith batunzwe niki kwa Alvin Smith atunzwe no gukwamira mu ijipo nabasani ngabangaye tuzi ngaba batunzwe n'amajipo wa mbere ntitubazi none ababase barongoye z'amajipo none batunzwe n'abagore banderere batunzwe n'abagore urazi ko yari umuntu usanga amuratunzwe n'umugore koko ugasanga umugore n'akurira inzu n'akugurira igitoro everything bamwe batungwa n'ama video call nabuzi nabonzi pe hari abajinga hanze neza usanga afite nk'umugore abahanze ijipo yiwe bahanze ijipo isemburiza umugore n'abagore so bambara amajipo turambaye ipantaro sinambaye ipantaro tuvuze abagore reka shareka nta bahungu sigabona bambara amajipo oya baga n'abapede baga bafutura nabaga birabatunze n'abatunzwe no kwambara ijipo none bamenane bakabamahera kandi biyaye borongo bimwe amarare menshi gusa none byifuriza kujamwe kweri urumva genre abatungwa hari abantu baca abanebwe ugasanga atunzwe mu gihe abandi batungwa n'amaboko n'ubwenge bakora ugasanga intoke zogiye gukora ibintu bizima azikoresha mu gukora n'inzara usanga baraciye usanga azikora urumva ngo kugira ngo aje muri mood hama ngo aca akoresha ibindi ugasanga barabaye abanebwe aguma aryamye urumva telefone imwe biri kuri video call yindi yifashe SIMBIZI n'umwe mu bantu bihaye umugambi wo gukora ngo ivyunguka mbega SIMBIZI yavuze ko ivyunguka abashatse kuvuga iki mu majambo make cyane jewe fait yo mvuze gukora ivyunguka ni juste ni kugira wana jino game ndayimazemo imyaka myinshi sivyo ni kugira nshire inzira ibyo wana ngono mupita avuga ko yakwamiye mu ijipo hari abantu babona yuko mu ijipo ari ubuzima buri sivyo yego tuze tuvugisha ukuri hari abaririmbyi kazi babayeho kubera baronsa abagabo bafite amahera sivyo hari n'abaririmbyi babayeho kubera tusanga batunzwe n'abagore bafite amahera sivyo mugabo yo sama source ari sure sama source noraga umwana wanje je mwana wanje sinzomubwira ati je natunzwe na nyoko umva ko byo bintu atabi bishisha kabyo so that is why mvuga ati on peut nous artiste ibyo amajipo n'ibikini indirimbo yiwe indirimbo yiwe ushatse uraza kumbwira ko gushishizeho gato gakaboro kaciye kama inyigisho karamaye iki bavuga ati urabyumva so bavuga ati rero ivyunguka rero kugira tuve muri izo monde
dukora dutungwe n'ivyo dukora ivyo bive mu maboko yawe basi dutungwe n'ivyo dukora n'inzingabire nyene zacu niyo mpamvu ati none ivyo vyunguka rero iyo ndiko ndavuga ivyunguka ni kugira habeho rezo ndaguha amahera unkorere service nawe wiyo service nagukoreye igucira inzira zo kuronka amahera tuvuga pana nguronka aba diaspora ngo babakobwa bya bikobwa bizo gutegeka yewe apeti nzi nka ba Vin Smith shaka mu telefone per video kamubwira ati kura kwishuka ryari cyanagiye iwe baramutelefona ibaze gushika namubwiye ati kura ku mufuniko wa toilette nese umufuniko wa toilette yoje mu bubati bwose arasanzwe arabura umuntu numwe ngo isafuriye barafundira isa kura kwisa Aika ngo wewe amakuru ngo ari cyane ngo cingidi ngo kigiye ngaho rondeza zisheri bebe urabona nukuri byakona je cyane ngaje umufuniko wa toilette amajipo zodukoziba kora kazi kora kuraboko mu mpuzu nubana ubu wikora cyenda mu hesp wayamaze kwa no menshi amakuru irabwa ati byo bintu ngaho uri siyo bien kwa muri uriteze ngo umugore no kora mbwiye nabandi baririmvyi bose afise batunzwe n'abagore ni mukore bakora ivyunguka iyo byose byavuye kudakora ivyunguka kwa bibaza yuko amajipo ari azobatunga oya jamais kandi mara gutangura umugambi wo gukora ivyunguka harabaye ibintu byinshi byahindutse kuri wowe ndakuvyibuhamene waravyibushe pe waravyibushe ndayaraje ubunye ivyunguka ndabona yuko biko biratera bizi yego kabisa ariho amajambo nagenda umva simbiza yidoga ku bantu yagiye arafasha ugafasha nk'umuntu mugabo ntagagushimira we bice bikwigisha mu buzima bo ivyo niyo urumva ni kwa aba artiste bacu barafise ingorane nukuri ko Imana abaririmbyi bacu b'abarundi ituramenya aho bagwaye ingwara yabo ndayitaye maskanere yose ndapima ndatwara kuri ingwara bagwaye nayitwaye muri Tanganyika Care Hospital urayizi wewe bwa tumenya aho bagwaye aho bababaye aho bagwaye kuba bari bafite abaririmbyi bacu bahazwa n'utuntu duto asohoye indirimbo dufate nk'ubunambo muri mvye yaragukaniye abonye na Flavia yamuronse kabona atara simbizi cyaka izigunda gifise kijamye mu mashuka yanje ndawugirire video rabe acabona yuko yarangije urabyumva c'est-à-dire urumva babona ati ugasanga dufate nk'ubwo kugira umugezi aho hantu aranibagira n'ivyo byose tu vois yire trouva yuko ivyo yashaka en fait twebwe dufate nko peut-être sinzi yuko ari turiko ari imyaka peut-être wanje peut-être jewe sinzi bivaye na famille navukiyemwo cyevuka muri famille y'abantu nyene baba bureaucrate ubuzima bwabo burondererwa mu biro sivyo rero ndiko ndaraba nk'abandi bo nkabona ati aho bagejeje mu kwiteza imbere mu buzima bwabo je buya bicamwe gatane pourquoi je nagiye muri bino bintu Ravyo ngire tuvaje ibintu ndimwo ababikora amasource ya mbere hamwe nkwiye gukura ko je musanze negeza gukura ku muririmbyi niyo mukriya je umukriya wanje wa mbere yitwa umuririmbyi ariko uri mu bantu bemeza ngo nturi muri industry wewe no je urumva sindi mu industry iyo industry ntibaho je ndiko ndayirema ko umuteja wanje uri kurayirema iyinda namahera y'abasani nivyunguka biva mu basani akaboro nk'akavuye mu gwaro namahera y'abasani kweri bake batahura ivyunguka uravyumva bake bafise vision le problème impamvu vumva ta industry hari systeme ihari aba peti bakora ivyunguka nimushaka kubahereza pa niyo mpamvu navuze ati kwanza peti bashire kwanza akaja kantu kabuzo so 28 ko ndazi nayiganura bazoguha abandabazi nabamesha ndabazi ibiri guprofiter oya tuwe turatanga ibiganiro ku bantu bose ba peti afise ingabire nk'uyu ukuri ko ibata biganiro mubaha umpeti yitwa Teddy Smith arakaze peti bahe du profiter kuri izaga afise abantu barega ibihumbi ijana bakurikirana bazoje kuri Teddy Smith afise YouTube arakaze bashire ko rega nakwamiye mwijipo ngwa mukino
kukivamo biri kunanira bari bampaye gasopo kubikunda mu kubikora ni wigerera magamba barirare gutumye panika anytime bavuza nje ziraza kuvunika babarira naye nejo nzogaruka ku speed nzoguspa kubura umwuka ku speed nzogu makubura umwuka hamwe umpeti mukamwe ba promo mutafise content oya ku speed azokugira iki igitanda ngo mbabari igitanda na gitanda kirimo amashuka abari rutanya mbikibara ku speed nzogu mpaka ubura umwuka apfe uje mugasho wemere kuja hariho genre leta ifise ibibanza bibiri jewe uje kaza ni bibiri wewe uraja ku mpanda cenje mu mpimba ibintu bibiri unyimye harabamesha ugiye gutya yamaze kugara gutya akubwiye ati okay ukanyima wewe uraja ku mpanda je ndemera icaha ndagukerera ivyo wabikora wewe sa ivyo wabikora harabamesha je ntabyo noko je uje uziko no sawa rero uyu wewe si ivyo wewe gusa urubura umwuka Hakuja muri reanimation. Sana vya iboro vyi reanimation. Utashaka kwica abantu se? Sa oya. None hari none sawa basi. None twebwe hari ciza tubifuriza. Nta mugambi numwe nukubonona. Umugambi dufise no kugira iki? Kubonona. Nta ciza mukeneye konona gusa nta ciza nka mukamenge nta kabareka buri hoteli nibibaho bafuma bashira amashuka payote niyo zirisigura araho abantu baruhukira akabari ko mukamenge urabura udupayote ntavyonze hari usanga dufise n'amagufuri aho ni he n'umugambi wo kubamara umwuka kakavesi kavuga gute nzogu makuru umwuka nta ciza na kimwe nta mugambi numwe mwiza tufise abantu twariruhiye abantu twararushe tufise ingorane abantu bafise ingorane ngo ibitorongo vyaduze ubu tugenda n'amaguru ifoko twiruhiye bararushe umuntu rero yamaze kuruha rero hakusaza nabi none ca wenye imiswingi Chunga fumunywe inzoga. Je mwana nimve n'abantu bataborego babayeho gute. Bayiho neza. Itiro bari kurahe. Rirahari nyene bararironka. Cyamugabo abana bavuka ari benshi. Ari nk'abantu usanga hari kindi kintu rero ari kantu maze guhora. Akikoresha umwanya. Ako nawe kwakoresha umwanya. Je umugore we yarigeze kunyitwarako. Kandi utari kinda vyibuka. Je koresha umwanya twari twirigwanye. Umugore wiwe aranyitwara ko atana je no kurikimana jibi no koresha umwe yarankoreye mu ijoro ntibibaho umugore wiwe urumva hari ukuntu ari Mariye urabizi nyene hari ukuntu babikora nyene uravyumva cyane kubinesa umugore wiwe arakigaragura nyene mugaye iryo joro rero yagiye ari mushasha lo type yagiye kunywa imiti yo kwa Jacques urumva ngene vyagenze ofete urumva burya abagabo bari Mariye bafise ingorane yaragiye agenda kumutakwisha ava umugore wiwe kumbe ni mapu yagiye ahantu iyo mapu ebana amubera ibamba wa mbere yibamba sasa bivanye n'inyiteguro yari yagize ari amatanga wisi amwe matungurusumu afata indima arapanga ara mixa ibintu byose kiki ibintu byose bwatebana hagume hagaze gashakara mima ijambo ryose kwa mama kanyamuji acha muza kwishabu Mga iba kwa karaga shabu na matarari kwa kuna mwana matarari mwe makuwa matara ntibarayakwega kore nga yagiye kugura matara muri gitezo mubingwa mu byama yari bagiye kumuzanira ikonte
umunsi umugore niho nabimenye gukoresha umwanya contract yabize kubera ivyo gihe araka ventilateur yaguze ga plaque fyonda buto umuriro waheze kwakoresha umwanya kwihuha abakunzi ba Isaac TV reka tugera kuvyunguka ivyo akoresha umwanya muraruma ibisebe ivyo bintu sinemeye ko ari ivyo sinibaza ko vyanabayeho abakunzi ba Isaac TV ivyo ntavyo ni agiharo Simbizi uri umwe mu bantu bakunda agura ikiro cya mbere cy'ingurube umwana wo kumusaga ari ifitinza koresha uboye ngo ajya ubunure umwana wo kumusaga karakademu ko kumusaga Sierra kitwa Sierra Jeyo nwenze cyane kandi yaritse mba ndiko ndatwengago nibutse iyo nkuru yakoresha Sierra araza kakago kumusaga ujya mbere yaza kabona ko mpanze ingurube ikiro karakijya karakimara ikiro barabwumisha barakigabanya bamesha kugira ngo byaraduze ibe urumva batinye kuduza ibe nabo ukuboko baragabanya ukuboko ndabigumiye nari aragura ikiro kana kagurira ikiyeri kimwe bibiri koresha umwana avuga ati karamwima gaca kamubera ibamba ishavu ryose acarita umugore wiwe niyo mpamvu umugore yaciye kwitwarako abwe bintu nkankoreye ati ntabwo bwabibona ivyo bintu antibiotique namwata oyo ufata antibiotique acha mbaza kwa je antidouleur manoze sinimiki je mdogo na sister n'abaganga kandi bagira barafise n'agashop kuri 5 mu bwiza numero 7 bagurisha ibintu by'ubutinyanka Macotex abafisa Macotex ama coupon ari utuboro ucomeka mwe ndani guki bafisa nakandi gakitwa coupon mensuel ya 1,100 gakoresha pendant 10 ans rero naciye profita ndamutelefona sister cyane hari umuntu byagenze uko ndamubwira histoire ko yagenze cyambwira antibiotique afata bameze bon ubawe cyane umva yuko Simbizi ni umuntu wa mbere akunda gukoresha urubuga rwa Facebook kurusha izindi mbuga kwikurisha Facebook cyane kwifocusinga kuri Facebook nufise abantu bagukirana cyane canke bimeze gute byabankurikirana hose gute n'urukunda go postinga bya kuri Facebook ni nyorohera bo ofite ari umuntu urashaka kugira ubucuti n'urubuga kagira ashaka kugira ubucuti n'urubuga mugakundana ofite Facebook twarakundanye iranyorohera kuko numva nubu niyumviriye akanda ashaka gucanda kandika kandi higira kabiri Facebook burya nuko mwe mufise ama smartphone hari abantu usanga bafise bya telefone butoya je bwa rero ivyanje birabwa n'abantu bose kwa kuri YouTube umuntu afise ka telefone gato araja kuri Facebook agasoma video ntashobora kuyiraba urumva rero je naramaze gutahura tururubuga ruri accessible nurubuga goroshe ku bantu bose niyo uzosanga Facebook irakoresha abantu benshi rero usanga rero niyo mpamvu ndayikoresha kwa naratahuye yuko nigo rubuga wanashaka no kwisi nzima nigo rubuga rwa mbere ruko abantu benshi abantu hafi miliyari 3 sibyo Instagram iza mu kibanza cya 5 n'izindi rero mbwate urubuga rero usanzwe ruri ko abantu benshi n'abarundi benshi nigo bakoresha no muri Tanzania batanzania benshi bari kuri Facebook nibazo benshi bari kuri Instagram rero gusa ni hamwe gusa nyene ko yari urubuga ruri accessible ku bantu bose ugacura rero abantu babakene abayeho nabi badashobora no nibo baza gukomanta abantu bakomanta kuri Facebook na gender nk'abantu benshi bamfollowinga cyane me ntibavuga kimya me bose bariko me harara abandi benshi bimiswere yatari bagutuka mama we ya ariko dawo ubwawe hariho amapost yagenda rashirako uvuga abantu bagiye batandukanye abastar bagiye batandukanye uko bavuga muri kote hari gumenga uri kuri abaponda je simponda nari umuntu igera mvuga nabi bamba ko je simbesha
mu bintu bya mbere nagiye simbesha niko reba kwidogera kandi benshi banyidogera n'uburenganzira bwabo yegaje bavuga guca ngo simbizi ariko acafuza abari nta muntu ncafuza rero ndagucafuza n'unyitwara uri kwa cafuza igihugu nkande nta muntu ncafuza ndamucafuza gute ega umuntu arafise uburenganzira agenda kuvuze nabo arafise uburenganzira bwo kunyitwarira ni ura kwitwarira mugete nta uranyitwarira gushikana umwe no yigeze kubigerageza mugana none ni interview naye nakoresheje umuririmbyi arabigerageza ja muri sense ahubwo kwari gusa guhindura caption gusa none iri kura yari fizo arashaka hari kera ariko nigeze yari titre yari caption gusa urumva mbo numuntu twakoze ikiganiro avuga ibintu byigeze kuvuga ku radio cyenda bishira kuri caption niyo mpamvu je nkubaye nk'abantu caption titre iyo nyene ni avuga ati ni titre gusa mugabe byo byaravuzwe byarabaye none iyo uriko uravuga nk'umuyimvyi kanaka nibaza yuko nk'umufana wiwe wamukunda cyane bajya abantu usanga bakunda abasitaye babo cyane gose nibaza yuko ko nawe ashobora kukwanka canke ashobora kubona nabi kubera yuko ushobora wavuze umusitari wakunda yuko kwanka cyangwa gukunda umuntu n'uburenganzira bwawe ariko nawe nawe nta muhungu agukunda mugabo utamukunda ivyo biba ni none ucumuza kumujija none mugana we nakazire gawe uburenganzira no urumva je ukunkunda wo umuntu ankunda n'uwunyanka n'uburenganzira bwiwe kandi ivyo wowe ishobora kubimukora kandi ashobora kunkunda ku nguvu urabyumva anyanka do plus ongereza volume guma banda unyanke cyane worongereza ubwo n'uburenganzira bwiwe kwa umuntu urabyumva no kunkunda n'uburenganzira bwiwe sivyo rero ivyo nandika dabo gusikinu je nankane biga byo kwitwariranira sivyo nibyo je vraiment je suis contre espace y'umuririmbyi espace y'umu-entertainer umu-entertainer n'umuntu nabita aba gospel worshiper nabavuga butumwa kandi bavuga ubutumwa bwiza jewe ndumuvuga butumwa kandi mvuga ubutumwa bwiza kwera je nanga inkuru nziza urabyumva nta nkuru mbi nta nkuru y'ugwanko sindigera mpamagarira abantu ati nimwankujya urabyumva mugero je nanga ubutumwa bwiza n'umuririmbyi wese akwiye gutahura yuko ikinatanga atanga ubutumwa bwiza c'est-à-dire quoi umuntu atanga ubutumwa bwiza ashobora guhamagarira umuntu ngo yankujya cyangwa uriya kugumura abantu sivyo ntashobora no kurema ikibi mu bantu jewe ndagufungishije iki dufate nk'ubu ufise nk'umuryango genre ufise nk'abana ureze waravyaye abana ufise responsabilité runaka hama ngashanda gupriva liberté numva yuko ari nayo mba ndakugireye hama wewe mbwira ingene uzo preachinga ukavuga uti ukaririmba urukundo abantu bati bakundane voilà uvuga ivyo uzi ko ari uwagiriye ikibi umuririmbyi aremesha imfungwa aremesha abagwayi aremesha imbohe ziri mu ma prison akaremesha abagwayi bari kwa muganga umva ko ivyo bintu atasanse biba bifise musanze mu gihe bari a preaching aremesha umuntu agwaye ugasanga ni wafasha abantu genda mu kubita ujya je mu bitaro ugasanga umuririmbyi amagara abafana biwe ngo ebana nakane mwahura koresha umwanya wafata uramukubita acaja mu bitaro musanze ari we ukwiye kuremesha umuntu afise imvune ari wagira umuntu afise imvune burya bubabare tuvuga burya buri mu gwe bukamusuraja urabyumva c'est ça ugasanga umuntu nuremesha abantu bafunzwe bakagira ikizere yuko ejo bazotaha urabyumva iyo mpamvu rero urumva burya rero burya umuririmbyi rero abakwiye hajya gutahura mission yari afise nuvuga ko ari umu worship urumva ariko atangwa message umva umuririmbyi n'umuvuga butumwa kandi ubutumwa bwiwe n'ubutumwa bwiza ubutumwa bufasha abantu bwubaka abantu rero ubwo butumwa rero si wabakwiye kuba inyuma y'izo ngorane abantu baba barimo umuririmbyi abantu bakenye bari mu bukene nangere indirimbo zabo zirabafasha zikabaremesha abyumva yumva umuririmbyi ariho reka arabwira abantu ati genda mwibe cyangwa genda mugire ibi urabyumva umuririmbyi nakwiye kujya muri ivyo bintu umuririmbyi ntashatse gukora ikintu na kimwe kibi oya umuririmbyi akwiye gukora icyiza ko ubutumwa atanga n'ubutumwa buba buje kuryohera abantu rero ntabo umuntu ari mu bantu batuma abantu bataryoherwa
ko aryohera abantu umuririmbyi gufungisha kugwaza gutuma abantu baja mu bitaro iki ivyo ari ibintu byanyene by'imibabaro rero umuririmbyi no fapa yuko aza muri izo step niyo mpamvu rero ibintu byose twandika twebwe cyangwa do poster bazafata ko ari entertainment ariko umuririmbyi yagiye ashobora kugira reaction bivanye n'abantu bamukurikirana cyangwa n'abantu bagiye kumusapotinga ko bari bakwiye gukora la fois passée hari akantu kabaye ari challenge kabaye entre Big Fizzo nakoresha umwanya karavugwa cyane ko kuri wowe ukavuga ko ikikaya kandi bibaza warakabonye oya ibyo je narabivuze ku salamu narabisiguye neza umuririmbyi ntatungwa n'iminota 2 yaba yagiye muri studio agiye muri studio akaririmba indirimbo nka Superman amenye ko iyo ndirimbo ikurikizwa ibindi bikogwa ko umuririmbyi ubuzima bwe ntibugizwe na studio gusa rero umuririmbyi agiye mu kabara kaboregwa iyo ni content kubera indirimbo umva koresha umwanya yagiye ari kukazi eka aramufasha promotion farias yego kubera yaronse impamvu yuko avugwa nafize umumbagije kubera irya video kubera byabaye ndambaye oblige kumuvuga iyo bijya bitaba je sinomuvuze n'umutwe wawe ntiyoje ngo mumbaze tu vois rero umuririmbyi rero ni personnage public bamenye ko turaba personnalité publique je nanje nga ndi public figure aho uzombona hose fyatagura abage barakumenya ni defend ukazofata ukazoronka video yanje ndiko ndayiga nawe twabonye yari muri Onine nawe nzi tout simplement uramenya gusingene ubana navyo abagi baravuga ngo Big Fizzo na Hane bikoresha umwanya amufungishe amuhoye ubusa bijya koresha umwanya bikoze wewe babikokoreye yo none si promo nabikorera iki d'abord mbanagiriye iki gute nja kuboregwera du n'importe bazihugura umunsi umwe ntangorane koresha umwanya yemisazo yibona oya niyo mpamvu rero niyo mpamvu ibintu mwe nivyo rabaho bikorera je nkaje simva kujari hose hapo je ngene no kuyijya ndamfuma ndayirira muhira mbaya ngwe mu hotel bamfate oya nakuna no irira yashi masabi geto masabi geto mbwa tasino irira muhira ndasabi geto utirege ni promotion yamugiye ibintu bisa arumugigeze kugenda gukora show muri Zambia abatipe bakora ku hoteli munakora kuri nya hoteli nyene arambwi acaransanga inbox ngo ndaguhe video ya nakarikara ay karajya umuziko ayiririye Zambia aha nyene ngo no kwinjira gusanga muri nyina gusa guki abamaze gutanga raporo karabaye urashobora gusohoka ngaha bose ugasha bayitwengera ukana winjiye ahantu kumbe koresha umwanya yamaze kubyandika kuri ati hano hariho agakobwa kari kabanga ifu aha nyine tubana kitwa Mona ayo wa komiseri bigeze ku telefone ati y'abantu hari niga rikorera karira kuri mawimbi mu Rumonge ati namba ni mawimbi yambwiye ku sasa ni mawimbi cyangwa namba ari Sunstone ibintu mwe ni ivyo tubana ngaho uri mukuri kitwa Mona cyanda byandika direct kuri kasohotse bakaraba bose guki byabaye twabimenye none simbizi navro murazubesha umwanya bazibi uwo Mona kugira umushira kuri page ya Facebook kwego utashaho undi muntu washokoje iryo zina ngo Mona nuwo muntu kabaho ivuye kwa komiseri nuduhasa ni tubiri kamwe kitwa Monia kandi kitwa Mona nyina tuvye yadukunda gose Monia Mona na Monia bukuru na butoyi bukuru Mona butoyi Monia gato gusa bukuru Mona butoyi Monia ariko ijya post yaragize amajambo menshi birabasha baravuze ibintu byinshi banerinat baravuga ibintu byinshi yabavuga birabasha none ndabisiguye vre ngo numuntu ngo aba mu se babasanzwe avuka mu Rumonge arabita mu Kigwena
none gute badashobora batemeye yuko ubuvuza uwo muntu n'ubustare ubwoga burazwi aha mwikartiye ngamu gatunguru reka gusa murakunda kuduvuga mu rumonge tanto Zanzibari tanti Dubai harimwe akantu yashara bufyatagura nabo yavya bwana bwiza umuvye twe ntibuduha bwaratwimye kandi turababa niyo nzigo nyene ufise yuko nzigo nyene nanje aho mvanye bagafyatagunya ndavyandika mako munsi nanje kamari narakabwiye ati ngirira ukugirira abandi karanka warabimubwiye ngirira ukugirira abandi muri makwe bituma ukora byonye aranyimye ngo ucuja kubivuga ngumva ngo kamwe ngo namwe noguwa ngo ucugenda ngo kuri bata kuri rwa ruwekera uri haje ngo ucuhagarara hejuru ngo chendona ngo lance voix kamaye Simbizi n'umuntu vraiment page yo ndazi ni benshi bayikurikirana abakunzi ba Isaac TV ni benshi bakurikirana Simbizi barabona abantu zagenda rashirako ama caption agenda randika ibintu byinshi pe ndibaza bamwe nimba hari abagutahura hari abavuga ati ko singombwa badutahure bazodutahura twarapfuye no bazavuga ati intwari iragiye fuye no bazodutahura Simbizi n'umuntu bakumuvugwa cyane gose cyane kandi mana mu macano cyatandukanye gushwana n'abantu kutumvikana gushwana nande hari abantu benshi inde akarorero hariho umwigeme mu YouTubers musa sinzi naje nabikurikiranye guco hagiye kuraba imishwano bamwe ngo muhora ukora umunyarwandakazi abandi ngo muhora ibintu byinshi vyagiye biravugwa cyane basi abavyeyi kujya kuntu usanga najanye umunyarwanda none no kuyora gute si wacu se ni ko vyavuzwe bamwe bidogera ngo nuko ngo yoba ari umunyarwandakazi ngo abandi ngo nuko none se nakwanka wacu se gute wacu namwanka gute ndabizi ukeneye kumenya nawe kungene vyagenze kugira ngo bigende guca uwo munyarwandakazi se uvuze ninde se Ozirakoze Oziwiga se n'umunyarwandakazi niko vyavuzwe ngo muhora yuko mwaba umunyarwandakazi arafite namba ari umunyarwandakazi arafite ibyangombwa bimurekura gukorera i Burundi yarishe visa kuba ngo ari umunyarwandakazi ko muteye oya abavyeyi biwiwe ariko navyo ni vyavuzwe nta uri entre je nawe nta uri sur yuko kwari ivyo je nakubwiye je sishobora kwa nk'umuntu ngo nuko ari umunyarwanda cyangwa umunyarwanda abanyarwandakazi baryoshe kuri reka bararyoha bahuye nyene n'umumesha nyene bararyoha abanyarwandakazi kandi nta mpamvu nimwe none turetse n'ivyo turetse ndafise ubwenge kwa nk'umunyarwandakazi ntibiba turetse n'ivyo vy'ama nationalité ozi hanini havuga ko n'ikindi kintu coba catumye urushwana ariko yakoze ikiganiro kuri TV yiwe bavuga ibintu vyerekeye no na mushikawe bisha bituma haba impari gute ushobora kuba yarabivuze rega ijya televiziyo ko yena akazi kiwe kuba yarakoresheje ijya emission kuba canke yarakoze iki kiganiro byinshi bizana impari ya gute kandi yari mu kazi kiwe ujya ari mu kazi none impari zaje nta mpari jewe nta mpari mu dutane na murumvikana ni sawa mbo jewe ariko hari imyidogo oya jewe ntiwibage ko ari amaudio gumasirikira oya jewe mu bisanzwe kubera je ngene mizubu uwo je sindi muri bimwe vya kera vya urumva urabona no jewe ubu umuntu anyanka nca ndamwanka Ozi yaranyanka nanje ndamwanka mwafoye ntabwo mubaze ati cyatumye anyanka n'icyaha Ozi naramufashije YouTube yiwe ya Sabonnez vibe igihe byari byaraparanganye bo bageze kubimuparanganira bakora imone nije nabimufashije byose nabimukorera bya monetization mushikanje bebe mwiza twameta bebe Gomez no yaramufashije cyane agitangura kugira YouTube yiwe kure sivyo yarakoreye ibiganiro byinshi cyane kuri TV kandi twe muri family wacu ngene tumeze umutumufashije turamufasha kandi umufashije umutima Bwa rero kuba acyashobora gufata atangura gukora iya deba nari nzi yuko ari bisanzwe
mbwa mu imana usanga ari ibintu byishije nyuma ico wamuhoye ngo nuko ngo yashigikiye yuko ngo bijya bintu bavuze ngo vyoba vyari byo d'abord kwanza ntivyari binakenewe yuko akora iyo deba je kandi arakazi naho vyo bari ivyo uravyumva bisigura iki iyi televiziyo iriko ni ya Isaac sivyo ndashaka kuba mfise ibyo je ntahuriza ko na Isaac me ntivyica akazi kiwawe urumenyesha makuru umwuga uravuga ati ino information ndayicishako niyo mpamvu Franike yavuze ati ko boss yanse ko ino information icako jakazi ncenda gahagarika cyagaheba urumenyesha makuru umwuga namwe nyene abarundi batinya gutanga imihoho urumenyesha makuru mwiza ashobora gutanga imihoho akavuga ati jewe nkoresha akazi amategeko y'akazi avuga gute avuga uko nta mategeko namwe abuza se nta namwe avuga se mavumba gutanga ishiyumviro ciwe uravyo itangazamakuru riri hajya bwa twese dushobore gushikiriza ivyumviro byo wacu rero je babonye yuko icyumviro kiwanje amwe coca ko ari byo gira ico bifashije no mwitambire y'inyamakuru gafasha na societe ugasha wanka mwene kinyamakuru atakibi namba navuzemo ucutanga imihoho niho kino kiganiro dukoze umise yo atabigitsi niyo mpamvu habara montage mugakoramwe ibikenewe n'ibidakenewe mugaca mucishako rero usanze yuko ico kiganiro atakemekeza kwica boss agaca kubwira ati iki kiganiro ni gicako ati kubera dufitani ingobazo ati hari ingwanye no nace mbona ati umutipe yaranyanga saho gusa Franika cyagenda no gusaba akazi ku radio naho namusanga yaramwirukanisha kubera ico kiganiro musanga yagiye byerekana yuko umuntu aranyanga bisigwa yaranje umuntu ushobora kumukunda nanje uzinda mwanka hari ukuntu numva umurankana ntitwankana jere ndamwanka nawe kakwanka ranyanga nkamwanka urumva umuntu agukunda uramukunda ukwanka uramwanka na bibiliya nuko nyene vyanditswe unyanka ndakwanka c'est comme ça biri muri bibiri none kwatanguje nakijya gihe canke kuva kera nibikenewe mbazi ibindi by'iwawe si promo twaje kumukora oya wewe byo nibikenewe kuko nahandi ivyo naco bifaza societe mbazi ibindi ivyo vy'ugwanko bigarukiye ngaha twashize akaburu namaze kukubwira ati ndamwanka nawe kakwanka simpamagaye ngo abanje bamwanke nije ndamwiyankira ndamwanka yosanga nawe atakwanka sa aranyanga yarabinyeretse ko umwanya wanje nakoresheje ngiye ku kiganiro cha kandi uwo munsi nagiye kiganiro mvuye muri PJ Classic kora kiganiro na ba Edison nemera kuja gukora kiganiro mu ijoro ndacome ibitoro abakozi bibe bose ndabatana umwe wese ahaba yarafise ubupeti bubiri naburi muri stage namba rubuki ndanama yari ya bisi yari yabusigiye ndabutana bwose Franike ndamugeza ahataha hamucu mbwira yuko aranyanka Ozi uranyanka nanje Ozi nukuri kw'Imana ndakwanga ibintu birakomeye cyane kandi rero wanswe n'umunyoni isi bikuguyeko jena hawo ububasha n'abakozi b'Imana babiri Apotre King Diodone yampawe ububasha bwo guhuha ibuji kugira izime ugereki urayihuha ubundi mu bigeragezo nk'ibyo Yesu yaciye mwavuye kubatizwa yaravuye kwakira inguvu izo nguvu narazihawe nta numwaka urahera bamaye bwo bubasha ubu ndanukisha cyangwa nkamotesha nkahuha kikazima cyangwa nkahuha kikaka ubwo bashe gose akabandanya ugo gwanko nzomunukisha cyangwa ndamuzimye bibiri kamwe uramaze kuja muri bisi ukacona abantu bose barururutse atakintu nakimwe wagize ukaja muri bisi wicaye muri bisi gusa gucyo abantu bose kaca ukabanukira kana bose barururutse nivyo bintu ugiye kwicara ahantu mu rubanza namba ari kuno murongo kabona umurongo wose uri mutsi ugiye kwimukira hari bagusize wenyene ubwo n'ububasha twahawe cyo wagenda ahantu wicaye uri wenyene ukabona irigara ryose gimukiye rije wawe kwera umota ubwo n'ububasha nahawe n'abakozi b'Imana Jose Mavumba ndafise ukunukisha cenga kumotesha
ndafise kuguhuha ukaka canke guhuha zima oya muzohuza ntavyo guhuza nibinakenewe kwanza ivyo nibinakenewe kandi abo nukisha nabo motesha ni benshi nabo tubuha tukazimya canke tukahuha bakaka ni benshi cyane ni benshi rero uwo ntanakenewe uwo ratoke pare okay misi yahera hariho ingingo zagiye zirafatwa abaririmbyi abapromota ibintu bitandukanye bamwe ngo sinzoja muri show batampaye amafaranga sawa ni byunguka ni bo bafashe ingingo z'ivyungu abandi ngo sinzoja gutegera umuririmbyi canke uwundi muntu kana kuri airport batatanze amafaranga ya nayo ariko kwa Simbizi hariho cyane abanyarwanda hariho bamwe bagiye baraza irevre b'abanyarwanda tukabona wowe uragiye kubategera kandi wari mu bantu nari mu vyunguka nibyo haga none bagije byunguka byatanguranye na fin 2022 kuva abarimbye bagiye gukora show ya gusa ya Beirut jewe nivyunguka je kugira nje kuri gutegera umuntu kuri airport warashaka kujya munsi niyo zivyo byabaye kwa Kenisoro nivyo no muri contrat yanje nivyarimwe jewe Simplice yateguye irya show yamembye kugira ndamu branding ile show era ico gihe yamaye miliyoni amafaranga y'amarundi genda mufashe gusa muri promotion ya show shavuga ati rugira biryoje ndishikira no kuri airport sina koresha umwana twarajanye cha memje miliyoni wose kwe kandi nta bya kujya aeroport byarimo oya usubu no wayamba sino yakorera ni mark ushaka kuja kuri airport ugiye gutegera umuntu atavyunguka biri oya nibiba no bandi umusatsi ariko ngo harimo bamwe bari bihaye yo hagire yuko bagira bakora ivyunguka ngo nawe bikora bari mu vyunguka bose Landry Promoter urasigaye asa gute reka igene ivyunguka Promoter Landry mama yangu ari mu bastare ngaha batagase ari mu atagase gusumba n'abaririmbyi akora ivyunguka iyo kuja mu vyunguka si bibi gusa ivyo vyunguka ubijemwo waguhaye vyunguka umugeze ko cyo yakoronderako cyane gose urabona ndi sûr certain umuriyoni Simplice yamaye kuri show ya nuze Kenisoro yari yaronse gusumba amakuru mfise yarungutse gose umva rero je umpaye ivyunguka ndakugeza ko kuvyubushatse ama turahetse nta vyejo hirya yejo ko ndaza abapeti benshi ngaha ariko agapeti karaho ka Elwa muri Primusic ryabe wa gatatu naragapambaniye kandi barabaye amaya nta no kumbwira ati ngo ndahuguriye na energy niyo mpamvu rero no musi umuririmbyi mubwiye ati wewe peti dukora ivyunguka bana nka ka Elwa kansanze inbox Primusic iba uno musi iba c'était le 25 no kayandiki Primusic iba le 31 le 30 isigaje imisi 5 namubwiye ati je ibintu ngoma ndagukorera ibintu mugabo ntuzobora muri batatu sinamubwiye ko azoba wa mbere uzoba muri batatu ngo mwanya wari muto ntivyari byo kunegosia ngo niwabuwa gatatu ngo uzomaye mugabo urumva naramukoreye umuti yego aba muri batatu hama ntiyibuka oya je twahuriye ku mutwenzi igihe wa musi nyene agapeti karirimba yani ku mutwenzi akabwira ati peti n'uburi barabaye inoti ngo barayaduhaye yazana ingwane z'umuryango numva naciye ngwara amafyigo umuhogo naririmbye cyane muri ico gihe urumva abaririmbyi rero nuko bameze rero niyo mpamvu rero umuririmbyi rero umurundi muravanako afuma guha make umwabo ukayabona nuko bimeze cyane gose Simbizi ndoyare mutumire kuri Isaac TV batubwiye ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye kandi byubaka koko sinzi rero ko wafise nk'akantu babwira abantu basanzwe gukurikira cyane abantu banyuma no babwira yuko kwanza bogenda bakunzi ba Isaac bagende babe baragira subscribe kuri channel ya Teddy Smith azosora indirimbo 28 kino igado siningene igari kizoja ko muzishiraho ko simenye yuko azosora indirimbo yitwa energy inguvu afise inguvu so ama rero nkamagarira bashigikire Jean ibi dukora byose bashigikire impano sivyo bashigikire impano z'abarundi ibintu byo kwankanisha abantu impano nzamunyankire tuziyace sivyo jiwe namba uzinda mwanka simpamagariye abanje bamwanke ndamwanka gatwe kiwanje kubera yankajewe ni yanka banje mugabo urumva yuko jewe nabankoreje ikiganira cy'abanka nkanka ubu nyene ni yakubona muzo acha kwanka
sindakubwiye ngo umwanke ozi ndamwiyankira ku gatwe kiwanje ndamwanka sivyo ndamwanka kugira azokwandika iketi kugira musire kuhuza oya kugira urwanko ruhere iryo keti azoryandikira Franiki ry'impapuro 10 azokwandika ikete aryandikire Franiki niyo ashaka yuko je nsubira kumukunda ozi ndakwanka kugira nzosubire gukunda wewe uzokwandika ikete ry'impapuro 10 ari mwandikire Franiki 10 kandi kwanka umuntu n'uburenganzira bw'iwanje ntacaha kirimwo sinamututse sinagize ikintu na kimwe gusa ndamwanka biri muri wowe ndamwanka baba bazi uramwanka ndamwanka I hate you kandi kwankwa n'umunyoni Nwambwiye akajambo kanyuma mbwira abantu nako niyandikire ingabire nshasha hama kigira kabiri ozinda mwanka ariko yandikiza impapuro 10 azabona azandikira umukozi wiwe Franiki impapuro 10 zo kuyeskiza asabi kigongwe Franiki nazo hana wowe Franiki afise Franiki yateye inda yigize umuyo wa yatera inda arabantu bebe baza bagira ubuyu wayi Injamba baje nacuze Franiki yigize umurigende bifise indirimbo ya Rinoji atagomba kwigira umumesha aza gutera inda ateye inda bacamuterura umuzigo akira urafise uruhi na eta civile aragira barabara n'umugore yakora kwa HOSY sivyo ubafise uruhinja akazi yakora ka mbere aciye agaheba kubera n'umuprofessionnel arabona bitinya nka mugayo jewe akazi n'akazi ko wansibi akazi kagenda gahevye agaca yigira handi n'ahandi asangana abantu b'abamateur qui ne sont pas professionnels gute ukwirukana umukozi kubera quand même non ça c'est pas umva nk'iyo radio yari yagiye go gusaba akazi yantumira kurumvaho sinzi so urumva rero twige no kuba professionnel ivyo dupfa nitubishire mu kazi babyo ndibuka igihe kiraho hari imisho yitwa Kabizi nahora numva abantu batumira abantu bose babyo umuntu mufise ico mupfa ivyo mupfa mubifana hiyo vy'amasantima mugabo mu kazi ni mu kazi niyo mpamvu rero turakeneye ethique turakeneye kwigishwa turakeneye ethique mu byo dukora urabyo ivyo dupfa je nawe ni kure je namana none je sinagiye gutegera abanyarwanda none naragiye mu rujya mwana nagiye sije ko ndapinga abanyarwanda cyane me naragiye kwera kara kazi simple mape ugira nje nakara kazi nari kureka kujayo gute voilà iyo ntajyayo nari kubande konye kubeka je suis payé pour ça tegeza gukora akazi kashoye umunyarwanda impoint ndagakoze nakazi urumva niyo mpamvu rero turakeneye kwigishwa ethique tukamenya gukora ikibereye urabyo ndo hivyo sasa urumva rero nuko biba bimeze twigiye kumenya kutavanga amasantima yacu ni nakazi hama Imana yo mujuru niyo cabona cyane gose nibaze ko abantu bumvise message simbiza bahaye abo vyerekeye tukandi baze ko bazobibona ariko nibaze yuko twokomeza urukundo tukarengera ivyo byose bivurwa ivyo byose vyaciye hagati yacu tukabirengera abantu bakora afite ama media en ligne barondera ama views bigiye ko ari impano z'aba peti ndikuba supportinga guys nugu supportinga impano shashe ziko ziraza kuko aba ariko barazamuka bose ngo name ndabayora tuza mu biganiro ngo kompeta afise ingabira afise tara kabisa uravyumva sinzobugusa nta mwanya wo mwana mfise gusa ico kinico tuzokwiruka
mwe bapeta mwanya ubwo butivi bwanyu mumpeti mumba umwanya baza kuvuga ivyaba afite imigambi myiza cyane gose nibaze yuko dukubikora kandi dusanzwe tubikora kuri Isaac TV nta muntu twimira nta muntu twimira pole ndabazi umuntu wese afise ikintu keneye gushira habona cyangwa biri ishigwa habona nukuri turabikora kandi tugiye no kubandanya tubikora uko no gusupportinga umuntu akiva hasi gushika amaze gushika hejuru cyane ko nitwakora kuri kote yimwe ntaho tuba tiko turaca rero nibaze yuko abakunzi ba Isaac TV tugiye gusupportinga umuhungu wanyu twongeye dusupportinge n'abandi bose su wenyene ni benshi cyane tubakurikirane tubateze imbere ko bo bazotera imbere ko natwe tubishizemo uruhara kubwo rero simbizi ndagushimiye cyane ndagushimiye gose nana ndagushimiye gose kabisa okay abakunzi ba Isaac TV rero na Flavia kuri micro nibaze yuko mushimiye na Teddy sindaheza we nawe rero afise ibintu kandi mirizawe nana ngo tuzobipfa sindaheza simbizi Linde Teddy we subiri kidogo ejo uzobukazi uzobigare ko nawe guys sindaheza simbizi cyabandanye abakunzi ba Isaac TV ari na Flavia ariko dushimire kandi kijya hit maze kujya hit muza kubibondeza ubu interview uzobagareko wenzo ka system ndayizi ngene bagara uramuha umwanya akaza kiri gumunsi wose akurindiriye hama bikaherera reka no gusupportinga na twese ko mama yako tugushimire Tete yego nawe murakoze nibaze ko indirimbo nisohoka tuzoba mbere mu kuyibona cyangwa kuyipartage kugira ngo ubashe gutera imbere yego nimwagira subscribe muzoba mbere kuyibona abakunzi ba Isaac TV ni best cyane kandi yizeye yuko mugiye gusupportinga uno muhungu wanyu no muhungu wacu kugira ngo ejo canke hirya yejo abe undi muntu so kubwo rero na Flavia umuntu atarakora subscribe kuri Isaac TV abarayikora kuko ikiganiro ndazi ko muzokunda kandi cyane gose ndazi ko mudahengeshanya kundi ibiganiro bya Isaac TV kuko ndabakunda cyane bye bye Isaac TV